tuba abantu rero badafatwa ukuboko, abantu bazi icyo bakeneye kandi bafise ishaka ryo kukirondera. Icyo ni cyambere. Icya kabiri, umwe wese agende kwiga igituma Imana yamuremye. Yakuremeye iki? Ko Imana yari hejeje kurema ibintu byose gakire mu muntu, wewe yakuremeye iki ngo mari iki kuri iyi si? Ubone yuko hari ikintu mari iyi si, we ubyo vyigaho ni devoir y'umwe wese, wige uti jewe Imana yandemeye iki intereka kuri iyi si. Wewe wamaze kwitwa indongozi ugatwara igisata, ntusubira kwicara uvuga uti ndafise kontarandre kubene gihugu, nibambaza ngo wahamariye iki nzokwishura iki. Umunyepolitike akubwira ati mwebwe banza mubitunganye neza nzoza ntwara. Umunyepolitike akubwira ngo sono sont pas tous les généraux qui vont offre, nimubanze mwebwe mutame mugogwe muhejeje gusasa neza nshaza kutwara nanje. Uwo ni umunyepolitike. Umunyepolitike arindira ko bisha agacaza ariruka. Iyo bigumye muga indongozi iyo rukambye niho iseruka. Indongozi irazi ko birondegwa, ntibitangwa birarondegwa. Umuntu agira icitegererezo, nk'ubu umudokiteri ari ngaha atwara ibitaro aca avuga ati jewe ndumvise uwo ngira icitegererezo yitwa naka, ngira ngendiwe ampe experience yiwe, niyabimbwira numve ko nobishobora, ndaza kumubwira aho je nagiriye ikibazo acamperera ambwire. Muze murigishanya kuko nta bandi ni twebwe nyene, nta bandi bagira bahindura ibintu, naba muri ngaha nyene mwebwe nyene nimwe mugira muhindura ibintu. No kuvuga twebwe tugira revolution contre nous-mêmes. Inyifato mbi twari dufise tugira tuyisambure, dusambure inyifato mbi twari dufise ku izina rya Yesu. Kuko twari dufise inyifato mbi, ntitwari bwakanure, ntitwari bwabone. Ubu rero kuva ubu twitransformer, faisons la révolution contre nous-mêmes, faisons-nous violence, turye umutima menyo, twihindure, twivyukiranye hamwe ejo abantu bose bazobona bati ro Burundi yashanje. Gusa twese tubohoke, turonderere resources zose zibaho tuzizane. Ivyo rero kugira tubishikeko, umwe wese na jewe ndimwo, tubanze twumve ko twe tutari ntama, no sommes pas des suiveurs. Twumve ko umwe wese Imana yamuremanye uburongozi, Imana yakuremanye ububwiriza, ubwiriza aho uhonyoye hose, uhabwiriza udomine l'environnement ibiraho hantu hose uri ubidomine, kugira banze wumve ko wewe nyene tiwe capable de vivre de toi-même. Ushobora kuvuga uti je n'abandi baba batavyumva, je ndavyumva, uce ufata urugendo banze umenye kutari ntama, uri incabwenge, uri umubwiriza, uri indongozi. Aho uri hose ntihagire ikintu kitajanye n'uburongozi kihaba. Tuba abantu rero badafatwa ukuboko, abantu bazi icyo bakeneye kandi bafise ishaka ryo kukirondera. Icyo ni cyambere. Icya kabiri, umwe wese agende kwiga igituma Imana yamuremye. Yakuremeye iki? Ko Imana yari hejeje kurema ibintu byose gakire mu muntu, wewe yakuremeye iki ngo mari iki kuri iyi si? Ubone yuko hari ikintu mari iyi si, we ubyo vyigaho ni devoir y'umwe wese, wige uti jewe Imana yandemeye iki intereka kuri iyi si, iki gihugu ciza. Ivyo uheze kuvyiga ukavuga uti muri iki gihugu cy'u Burundi kubera iki yahanshize, yandemye ikahanshira, uce uvuga uti Imana yandemye ubu Burundi ndabuteza imbere, none ndiko nkora iki nka jewe ku gahanga kanje, ntari ministre, ntari deje, ntari koseye, jewe ku gahanga kanje Imana yandemeye iki ntereka muri ubu Burundi, yandemye ngo ngome ndaburabaraba gusa. Icya gatatu no kumenya muri twebwe abarundi kwitorera indongozi zitari abanyepolitike. Ivyo rero tubimenye, indongozi ziturongora twese zidakuyemwe n'umuntu n'umwe. Dutore muri twebwe nyene indongozi atari bya bindi amanomination sociale tuyavemwo, nta mfashanyi hari mu kugenwa mu mabanga. Aba indongozi twe nyene tuvyige gushika ushobora kuvuga uti ministre twasanze twaramurenganije,
iyo tumugira buramatari niho yari kuba efficace. Kandi ministre nawe akavyumva, naho yari ministre akavyumva ati jewe nkeneye ko intara yacu itera imbere, ndeme naho ndi ministre ndababura amatari, ndavyemeye. Kuko dushaka ubura amatari atazoba ari wa wundi sociale kabisa. Dukeneye bura amatari leader. Ingingo igira kane, twese twigira inama yuko ubu tujabutse. Twese tujabuke tuje mu gihugu c'amata n'ubuki, turi kumwe twese atanu asigaye inyuma. Ntihagire usigara inyuma. Twese twumve ko ubu tujabutse, ivya kera biraheze, dutangure bishasha. Kugira rero tubishobore nuko tutegerezwa kumenya kugera le contentieux du passé. Uyu muzigo twagenda tuwikoreye, ndababwije ukuri, on arrive nulle part. Tumenye yuko hariho ibintu ntasubirizwa, n'amahoro n'iterambere. Isembore zo kunda igihugu twumve neza yuko ari inyifato yacu. Aho ubonye idarapo ry'u Burundi banza urabe ko bataricuritse, wumve ko rigukwega, kugira umenye ko igihugu gikunda, idarapo riragukwega. Tukavuga tuti Uburundi cyarabaye cyari c'abarundi, ubu twese turi kumwe kandi twese turashobora gutera imbere.